Kino kiganiro gifise karanga ikiganiro ica cenda ihebe 27 ihonyabwoko 27 ibihumbi 2025 ke ikiganiro nyigisho c'11 gisokeye Ottawa muri Canada kuwa 12 ndamukiza mu 2025 itongo ry'ururimi rw'ikirundi ikivica kahise ku Burundi intambuko y'ihonyabwoko ryakorewe abahutu b'u Burundi mu 1972-1973 imbere n'inyuma yaho isuka ya kane ibiganiro nyigisho bimwe byitwa mu gifaransa conference ikigira ca kane ihonyabwoko mu Burundi rirabandanya ukuri kwamye ishize 35 intangamarara wewe uriko urakurikirana kino kiganiro subira mu kiganiro gifise karanga kiganiro ica cenda ihebe 26 ihonyabwoko 26 ihumbi 2025 je ikiganiro nyigisho c'10 casokeye Ottawa muri Canada kwa 12 ndamukiza mu 2025 muri ico kiganiro navuze amabi abahutukazi bakorerwa n'abatutsi babarongoye navuze ko abanyagiye atanumwe yorohewe namye nsaba yuko nihaba hariho umuhutukazi yarongoye n'umututsi akaba yorohewe azondondere kugira ngo mpeze ntange byose ntange aborohewe n'abatorohewe mugabo gushika uno munsi ntanga batorohewe kubera nibo banyagiye muri uko kutoroherwa hari abahutukazi bishwe hariho ababaye intabwa hariho n'abahukanye hariho n'abahohotewe n'ababandanya guhohoterwa ndagutakiye mugabo kandi si bose nama nsaba uwo bamerewe neza n'ubu ndabivuze azombarire igishashu no munsi naravuze ko abatutsikazi bahakanya amakomunyo abagabo ngo babaganze kandi ntibabavirire inkuru nziza ndakuzaniye uno munsi nararonse umuntu atanga umuti wako kanyamakomunyo kubisanzwe jewe abapfasoni bose twavuganye bambwe yuko bakuramije jondama bakaguha akanyamakomunyo no kuvuga ntuvugwa mugabo je naraye ndonze umupfumu wo mu Kirundi aravura ubuzi rero umuntu yarozwe akarya jondama akaramizwa akanyamakomunyo canke akarungirwa ifu y'akanyamakomunyo arandondera hanyuma ndamubwira ingene avugwa uwo muntu yarambwiye ingene babigenza no kuvuga batanga ako kanyamakomunyo canke batanga ifu y'iyo nyama yo munyo canke batanga jondama yarabinyagiye byose yongera arambwira bikeyi ingene abantu abavura mugabo je sije nzovura we uzombwira yuko hari umuntu agwaye hama ndakubwira iyo uzoja kurondera uwo muntu hanyuma utanga amafaranga hanyuma akuvure hanyuma ukire kugira nkingira uwo muntu bizohora bica kuri jewe hanyuma uwo muntu akeneye kuja kuvugwa mbanze mbwira uwo muntu yitegure hama bahurira ahantu rero aheze amuvure nkuko abantu bavugwa mu Burundi ikindi gishasha naraye nshingiwe intahe n'ababizi neza ko burya zijya mfu zidatahuritse z'abahutu ahanini bifise canke bindongozi canke biza amashure menshi abo bantu bakaba barongoye abatutsikazi ngo izo mfu zoba atari imfu zisanzwe bwoba ari ubwicanye n'agaherero umutunzi akomeye gose ngahi Bujumbura yagomba yicwe n'umugore wiwe kuko yabonye ko yahinyuwe abo yita ko ari basazabe n'abavyarabe nibo bari abagabo b'uwo mugore wiwe uwo mugore yabwiye umugabo ngo namurabire akagoranye mu moteri y'imodoka umugabo aza kugurura iyo modoka arunama inyuma umugore acakorokera muri ya modoka ayiha umuriro iyo modoka aratobekeranya uruzitizo yarazi rero yuko uwo mugabo yagumye agifashe haje imbere ku moteri kumbe yazibukiriye gatoyi yumvise uwo mugore ayakije mugabo ko Imana ari Imana uwo mugabo yahakuwe na rugira nyene ubu uwo mugore avugira mu Rwanda iyo nkuru abantu ngahi Bujumbura barayizi jewe hari abantu bandemera intebe ishushe bambwira ngo ntafate rupatsi n'ibyo nikurira mu mutwe je mvuga ibintu nabwiwe simvuga ibintu ntazi kandi gushika ubu ndababwire ndamaze kuronka abantu bashika hafi jana banjingira intahe ubu hoho nahavuye ndababwira baze barandungikira amajwi data wanje ko hari abambwira ngo mvuga ngo ibintu ngo nikuriye mu mutwe bazoze barumviriza nk'ivyo mpeje kuvuga biri mu majwi narungikiwe uwo mututsi kaza ati ntafati numva ndakubwire abo bagore bamaze kuzwamwo niyo shitani y'ukugaba abagabo nitunga rije mu buryo budasiguritse ati bitangura gutya aratangura akagaba umugabo akabona umengo ntibikunze akabona iryo tunga ntazorironka
akaca agenda mu kanyama ko munyo. Akanyama ko munyo vyanse atakamuha ifu ry'akanyama ko munyo. Ati ifu ryanse hanyuma akarondera amazi. Ati urumva bwa burozi nka bumwe batanga bagashira ku nyama mu bubare. Ati bibuze akaraba ingene uwo mugabo aja kwa muganga akagwara ibi. Ati kwa muganga rero akamuherera akazopfirayo. Ati mu kugira ngo umenye abo bagore uwo nuwo muri Amerika n'ubundi wo mu Burundi bambwiye bimwe. Ati mu kumenya abo bagore nibo barira gusumba abandi bose bakitembagaza ngo yeme ngo je ngo mbona mengo ngo kubona nsize ngo nubuyobe ngo nubugesera. Akazorira gusumba abandi bose abantu bakavuga bati yo ati mana nzima ati bwa bundi yamukunda. Ati ikindi kizoja kibikwereka nuko ata muntu numwe w'ibugabo azosubira kuza kunukira mwitunga ry'umugabo. Ata abantu rabazi uwo muri Amerika mbwira ati jewe iyo ngiye mu Burundi ati je mpora nshikira kwa naka uwo muntu yaramubwiye nsanga ndamuzi. Ati ndakubwiye ko nta muntu numwe w'ibugabo ahaza nta muntu numwe. Wewe rero uwo mukuru we aracafise umugabo mugaje yambwiye ati jewe iyo ngiye kwa mukuru wanje nta mugabo numwe nta mukobwa numwe nta muntu numwe wo mu muryango w'ibugabo ndabona haza. Ati haza abatutsi gusa. Ati rero umva uwo mugabo twaramuzinze ni nkaho yahwereye. Umugabo nawe yampamagaye hirya yejo yambwiye ko abantu bamwe bavuga ngo we warariye akanyama ko munyo hanyuma ahava rero agenda kwa muganga. Nuwo mupfumu naronse agiye kuwo mupfumu aramuvura arakira. We yari yamuhaye jondama nukuvuga muhira buriye buriri bw'Imana nta kuntu ntibari bacurira ubwo buriri. Uwo mugore rero akaca yigira rero kugira ngo asayangane muri abo bantu biwabo ngo abonye yakize. Sinzi umunsi yabona yakize uwo mugore bururutse uburiri bw'Imana. Uwo mugore acagenda uko nyene acarata inzu arata urugo kandi atanurushi amukubise atanugwara muriye. Ikindi kandi nahora nzi uburyo bumwe bw'ingene batanga ku kanyama ko munyo none nungutse ubundi buryo bubiri kandi noneho ngomba ngenda kivuze. Burya ako kanyama ko munyo tukita akanyama ko munyo kukorosha ibintu. Burya na kanyama ko mu gituba niko bavyita mu Kirundi ciza mugabo kugira ngo vyorohe databanje kwiryo jambo hejeje kuvuga rigoye umuntu acavuga akanyama ko munyo. Ingene batanga ako kanyama n'ingene kitwa niyo vyaje biva n'ingene kumbure bivugwa ivyo nivyo muzosoma mu gitabu nzosohora. Imana niyanje imbere ikampa uburyo ikampa ingoga ikampa abantu bamfasha kugira ngo ico gitabu kizosohoke. Nipfuza ko ico gitabu cosohoka imbere y'ibihumbi 2026 kugira ngo tuzoshike ku kwibuka ihonyabwoko y'ibihumbi 2026 nkekaho rizoba ryemejwe. Ico gitabu ndagifise ushobora kukigura. Isize 36 inzozero iburi rya mbere isubiramwo urama wibuka jewe Communauté Burundaise du Canada Inc arico citwa mu Kirundi umubano w'abarundi bishwe rya Canada bansavye ko nishura ikibazo kivuga giti quoi faire pour éviter que le génocide des Bahutu du Burundi de 1972 et 1973 ne récidive. Hoko gwiki ngo ntirisubira ihonyabwoko ryakorewe abahutu b'u Burundi mu 1972 na 1973. Navuze ko ihonyabwoko litaheze ahubwo likibandanya ukuri kwamye lirabandanya ku buryo bwinshi. Ubwa mbere ukwica abahutu ku buryo n'umukuru w'inganje y'u Burundi n'igikomanganje ciwe bahigirwa izuba riva. Ivyo bwejere yarabivuze kandi nta mututsi numwe aravuga ati ntunkwegere. Ubwa kabiri ubwuntuzi aribwo bufatira ku citwa colonisation. Ubwa gatatu ukunyagwa amatongo n'intara. Ubwa kane ukunyaga kahize k'abahutu ku buryo n'izina rya Burunga ryibwa intara ya Gitega rikimurirwa ibururi mu Bahima mu Batutsi bo mu Bututsi nyene kandi Burunga ari muri Gishubi ku musozi Gikuka. Ubwa gatanu ikumira abahutu apartheid ya una i riri muri Arusha n'ibwiza nshingiro. Ivyo sinzoreka ko bivuga gushika bihindutse. Ubwa gatandatu abatutsi kazi batavyarira abahutu bakabagandagura ku ruyeri ku Gwenge bakabaramiza jondama n'akanyama ko munyo. Ubwindwi abatutsi barongora abahutu kazi maze abagore bagaca bagugwa y'ikivumvu. B naravuze ko muri Canada twebwe abahutu baho tugeramiwe kuko zina kuwa 2019 ndamukiza twibuka bacu bahonerejwe mu ihonyabwoko ryamaze abahutu b'u Burundi 2022 2023
imbere n'inyuma yaho abatutsi bamwe bamwe badukora mu nkovu. Ibaza abantu banka gusonera bapfuye kandi kw'isi yose nzima ata muntu afise ubuntu adasonera uwapfuye n'ibijanye n'urupfu. Ivyo bijanye n'urupfu ni nk'uwitavye Imana, uwabuze uwiwe, uri mu kigandaro, abahambwe, ahahambwa abantu ari ryo tongo ry'abapfuye, ifoto canke ibishushanyo vy'uwashengeye, igenekereza uwo muntu yasandabiyeko, ibisigi vyiwe, ihonyabwoko, abahohotewe mu ngwano, abagiye amazima yongo, ndagutakiye. Ivyo ni ibintu umuntu abwiza gusonera iyo afise ubuntu. Umuntu rero adashobora gusonera ivyo mvuze, ubwa mbere ntaba akiri umuntu afise ubuntu. Umuntu nawe atabuntu agifise yo kwitwa igikoko, kuko umuntu aba umuntu kuko afise ubuntu, akagira n'ico yamana ntaryo hari ico asonera. Ubwa kabiri, abakora ivyo bintu n'ababandanyi b'ihonyabwoko, n'abanzi b'abahutu n'amahoro y'u Burundi, kuko abahutu babuze amahoro nta mahoro abatutsi boronka, n'abatwa babuze amahoro nta mahoro abahutu n'abatutsi boronka. Arico gituma ukingiye abahutu uba ukingiye abatutsi n'abatwa. Arico gituma ndiko ndavuga ihonyabwoko ko ryemegwa, ko abantu barikoze bahanwa, mba ndiko ndakingira abahutu, ngakingira abatutsi, ngakingira n'abatwa. Kubera ivyo bintu nibitaba, indanga zizogandagurika atanuzigandarira, abazoba bagowe n'abazoba bakibona. Ubwa gatatu, abo bantu babandanya ihonyabwoko bagafatwa nk'abarikoze mu 1972-1973, kuko nibo bagumiza mu buja abahutu bagomba kunamira babo. Navuze ko mu Burundi ariho hari ihonyabwoko rimaze imyaka myinshi kandi ryahavuye rikaja no mwibwirizwa nshingiro ryitwa Arusha. Mwavyumvise, ihonyabwoko mu Burundi riraremvye neza, rirashingirwa impigi, rija no mwibwirizwa nshingiro. Ivyo vyerekanwa nuko abatutsi batari 14% ahubwo ari 7%, bakaba bafise 50% mu nama nkenguzamateka, 40% mu nama nshikiranganje na nshingamateka, na 85% mu mashirahamwe mpuzamakungu ategamiye amareta, ONG mu gifaransa. Naravuze ubwoko bw'amahonyabwoko kabaho mu Burundi. Ihonyabwoko ryica abantu bagafa bagashika, genocide physique. Ihonyabwoko ry'imico kama, genocide culturel. Ihonyabwoko ry'ihonyabwonko, genocide intellectuel. Ihonyabwoko ry'ubwuntuzi, genocide colonial. Ihonyabwoko kiranduzi, genocide biologique. Mugabe ico gihe rikaca ryitwa genocide filial. Iyo genocide filial ikinjira muri genocide biologique. Naravuze ihonyabwoko Uburundi bwisangije ari ryo filicide, ari ryo honyabwoko kiranduzi, aho abatutsikazi barongowe mu bahutu batabavyarira bakaza kuvyarana n'abatutsi biwabo. Aha nararonze intahe nyinshi zizosohoka mu gitabu kizosohoka uno mwaka. Imana inteye iteka, ikantiza amagara, ikantiza uburyo, ikantiza n'ibikenewe vyose kugira ngo ico gitabu gishobore gusohoka. Kandi ubu mfise intahe nyinshi. Ubuho n'abari mu Burundi barampamagara, n'abari mu mahanga barampamagara. Naravuze n'irindi honyabwoko rirangwa n'amabi akorerwa abahutukazi babiriwe n'abatutsi. Aha nararonse intahe nyinshi zizosohoka mu gitabo kizosohoka uno mwaka. Imana inteye iteka, ikantiza amagara, ikantiza uburyo, ikantiza n'abantu bazomfasha. Naravuze abantu ku giti cabo, amashirahamwe, ibihugu n'amareta yemeje ihonyabwoko ryakorewe abahutu b'u Burundi. Ni benshi cane, uzobasoma mu gitabo kizosohoka. Yamara reka ngende ngarutse ku muntu akomeye cane mu Burundi, yitwa mwubahwa Apotre Mbayahaga Isidore Rehobote. We ntiyayivugije, yayiciye umurya, aho yayaze nk'umuntu w'Imana nyene avuga ukuri. Imana nayivuga ukuri, yayaze gutya mwumvirize. Mu by'ukuri mu 72 mu gihugu cy'u Burundi habaye ihonyabwoko ry'abahutu. Ivyo naho uja kwibaza umuntu akoze muri Nations Unies arabe ingene bimeze, bazi ingene amahonyabwoko abakarifye ko ariyo harabaye ihonyabwoko. Mu 72 hishwe abahutu b'abarimu bigisha mu mashuri mato iyo oye mu misozi, abafundi b'indimo, abantu bari mu misozi usanga n'ivya politiki batabikurikirana, umudandaza atize mugabo kubera dufise inzu y'ibati canke yaguze imodoka n'umutahe wabaye munini barabishe. Ugasanga abantu barishwe mugabo kubera bajijwe ubwoko bwabo cyarabaye. Hanyuma igihugu caratumye abantu bahunga, abantu barambuye ivyabo, bicirwa abantu babo, batamatongo, batamazu, barahunga baja mu bindi bihugu. Leta yari ihari yakoze igihonyabwoko ntigaze ije kubarondera. N'abasigaye ngaha bababuza kuririra babo, bababuza guhamba babo, babuza no kuvuga ibyabaye.
donc baba ngaha bari mu bikomere kandi bakoreho nyabwoko mugabo badashobora kugira ico badenonsa kubera ubutegetsi so bwabo kandi ubuhari ntibubibemerera kandi nibwo bwabikoze. Muri ico gihe rero abantu bakwiye kumenya yuko n'umusonga wundi ubabaza, ico rero carabaye. Rero bagombye kuvuga ngo abo bantu bishwe bo mu banyeshuri b'abahutu babajijwe yuko bagomba gutemaza ubutegetsi, jewe nkambaye ntavyo nemera. N'ivyiyumviro byari bihari byo kugomba guhonya abantu. Ivyo byarabaye. Burya ihunyabwoko ryabaye n'ikintu kibi cyane, aho uryumva hariho hose. Byakorewe abatutsi, byakorewe babi, ni icyaha kibi cyane. Mugabo birababaje cyane kandi iyo warikorewe ugacuzwa n'uburenganzira bwo kuririra abawe no kwibuka abawe no guhambana iteka abawe, kubona ibisigarira by'abawe, noneho n'ivyo wari ufise ukavyomogwamwo itongo, inzu, ubwene gihugu, ukabaho nk'uko umenga nta kintu na kimwe, nta muntu n'umwe yitayeho umubabaro wawe. Ico ni ikintu kibi cyane, umuntu apfa kabiri. Rero nico ndiko ndavuga kuko ibyaye 72 ngaha ni ibintu biteye ubwoba. Kugiye kuraba aba bantu bumva barundi bari muri za Australia bagiye kera, bari za Canada, bari bumwe bafashe ubwene bw'igihugu bwa Tanzania, ugiye kuraba benshi nabagiye muri ico gihe bahunze basiga abantu ababa bapfuye, bamwe bagenda batambuka imivyimba biruka, ukumva mu nyuma babateye kw'ibitoki, abandi babateye kw'ibiti, ntuzi umuntu wawe ahari. Niyo wahungiye leta ntikwitayeho, tigiye kuvuga ati nimugaruke turabe byabaye kugira ngo musubire mu burenganzira bwanyu. Urumva ko umuntu akurana igikomere akazogisazana kubera nta bivugira, ubibeshuza n'umwe yabikora nyene kandi wavize ubutegetsi. Ico gihe biragoye. Muri ico gihe nico gituma abantu bakwiye mu by'ukuri kudafinisha imibabaro y'abandi. Nimba ugomba ko abantu bose bumva akababaro kawe, menya yuko n'uwundi yababaye nawe uha agaciro umubabaro wiwe. Ndawukengurukiye mwubahwa Rehobote Apotre Mbayahaga Isidore, urakarambura akagwiro agahora ku ngoma. Imana yaguhaye kuvuga ukuri irazoheza ikwiyereke, uzobona uko kuri nyene uzoshike mu ijuru. Naravuze ko leta y'inganje y'u Burundi itariki irashiraho umukono canke ikintu mu kwihonya bwoko kumvo nyinshi. Muri izo mvo naravuze ko umugambwe w'abicanyi, umugambwe w'abanazi b'abarundi witwa Iprona urimwe abantu bakomeye bazinze leta y'u Burundi. Naravuze kwabo twibaza ko bafise ukuboko kuri n'urukumu rwo gutera ikinkumu kwihonya bwoko atako bafise, ahubwo abafise ikaramu ishira ku mukono w'ihonya bwoko ari abo bantu nyene bakoze iryo hanya bwoko, ari abo bantu bari muri Iprona n'ahandi. Ivyo ndabivuze abantu benshi banyitse umukeha bwenge avuga ibinciye mu mutwe. Yamara burya je mvuga ibintu naronze niyumviriye neza. Umviriza imigambi ya Iprona hamwe uwo mugambwe wotorwa ugatwara Burundi ingene uzoca utsimbatagiza ihonya bwoko ryakoze 72 na cyane iryakozwe mu 2015 aho bica abantu hanyuma n'ubikaba ikibandanya. Kandi uwo mugambwe w'abicanyi ndengera Hitler bararengeye Hitler kuko Hitler Adolf hari ibintu atakoze mugabo abatutsi bisha abahutu mu Burundi bakoze. Uno musi ndi mu karuhuko ko gufungura ka saa 6 n'iminota 12 hariho umugwi gihuri wo kuri WhatsApp nanditse mvuga nti simpora mvuga ko umugambwe Iprona ari umugambwe w'abanazi ba Adolf Hitler mu Gatwenga. Hanyuma umuntu afise izina rya Jamari, uwo mugwi wa WhatsApp gihuri singomba kuvuga yaciye yandika ati faisons attention à ne pas user de paroles et répliques qui blessent. Nuko avuga ngo turiyubara kugira ngo ntidukoreshe amajambo no kwishurana bikomeretsa abantu. Naciye ndamwishura mvuga nti ni waba wishuye jewe mpejeje kuvuga ko Iprona ari umugambwe w'abanazi b'u Burundi bimbaze neza ndabigusigurire. Ncavuga nti ubwa mbere Hitler yarigeze yotsa abana agaha umushikake abavyeyi babo kandi bakaruhira kwicwa. Ubwa kabiri Hitler yarigeze gukura inda munda ico bita gufomoza z'abayahudikazi. Ubwa gatatu Hitler yarigeze kuboha uw'indege abayahudikazi hanyuma akaca botsa. Ubwa kane Hitler yaranyaze igihugu abayahudi. Ubwa gatanu Hitler yarishe abanyabwenge bose b'abayahudi. Ubwa gatandatu Hitler yarigeze gucumita igisuti munyo y'umuyahudikazi kigaseruka mu bwonko.
ubwindwi Hitler yarigeze gucumita igisuti mu bwami bw'umugore agatobekeranya no mu mutwe ari hamwe bavuga ngo umugano w'umugamba warakoreye umugambwe mico mbero ganza mu Burundi. Ubw'umunani warigeze wumva aho Hitler yafashe abayahudikazi ku nguvu. Ubw'icenda warigeze kumva aho Hitler yishe abayahudi akabahamba babona. Ubw'icumi ubu mu 2025 hari umudagi numwe aravuga muri meeting nukuvuga mu kwiyamamaza kwasubiye ku butegetsi mu Budagi azoca agirira ikigongwe abisha abayahudi. Ivyo bintu harahura vyumva mugabe ivyo bintu hariho ibivugwa, hariho ivyakozwe n'abatutsi mu Burundi. Ubu yiprona ihejeje kuvuga yuko igiye ku butegetsi mu 2025 hazoca habiki izocigira ikigongwe abantu baturiye abantu bononye ibintu, ko abantu bagize imigumuko yavaho njeho mu 2015 atakosa bakoze. Ntiyasubiye kunyishura. Vyumvirize rero ivyo bazoca bakora hamwe botwara igihugu c'u Burundi. Niyo batogitwara urumva uwo mugambi barawufise, ntihazobura uwo bazohitana, kwa kundi bagomba kwica umukuru w'igihugu c'u Burundi, kwa kundi bagomba kwica igikomanganji c'u Burundi. Vyumvirize. Turemeza neza ko dutsinze amatora, mugatora abashinga amateka benshi n'abakenguza amateka. Twosaba leta tudahigimanze ko ubwa mbere impunzi zose zitaha, atawe barinze kuvuga ngo hari ivyo tukwagiriza. Oya, mu mugambwe w'abadasigana nta muntu numwe dufitaniye ingorane, bose botaha tugatangura bishasha. Urabo bavuga ngo barateye kudeta, urabahunze bavuga ngo baragize imigumuko, abo bose bagataha kugira ngo igihugu tugire gute dusubire tucubake. Umugambwe w'abadasigana kuva kera utunzwe no kuganira, nta numwe tutokumviriza kugira twumve ibibazo afise maze batahe, hasigare bamwe bita aba diaspora ariko ntihagire impunzi. Abari mu Rwanda, mu Buganda, Tanzania, mu bihugu vya Europe byose amaradiyo yose akagaruka, kuko turamaze kumva ko abarundi twamaze gucamwo imice, hari abari hanze n'abari mu gihugu, ariko abo bantu bose turakeneraniye. Ivyo nivyo umugambwe w'abadasigana wemeye kandi uzoshira imbere. Mwese muravyumvise data wanje, je nahora mvuga ibintu, ubu baravuze neza ko abantu bagize ihonyabwoko, abantu bisha abantu bagomba gukura ku butegetsi abahutu kubera batwara intara z'abahutu, batwara igihugu mahonda tutsim, bazoca bagarukanwa. Naravuze ko ndonsa kanya nzobaho icese citwa ndeka rero mbo muhutu w'u Burundi, kuko ikirundi ni gihutu. Ndabisubiramwo, ikirundi ni gihutu. Kuko abahutu n'ababantu, ikirundi ni ic'ababantu, nuko rero ikirundi ari gihutu. Wabwegera avuga ibyo agomba azompamagare tubivugane neza. Je ndamubwire ko abatutsi s'ababantu, abatutsi n'abanirotike hamitike, kandi ururimi rw'abatutsi iyo baje bava si kirundi, si ururimi bantu. Rero ururimi rw'u Burundi ni gihutu. Abatutsi bakivuze singorane, abatwa bakivuze singorane, mugabo ndabisubiyemwo ururimi rw'ikirundi ni gihutu. Umviriza rero aho nabivuga. Ndeka rero mbo muhutu w'umurundi. Jewe wumva mvuga ndumuhutu muzima. Mama ariwe mawe yirahira umukobwa w'abahutu. Dawe ariwe data yivuga ko atonda mu bahutu. Abahutu b'u Burundi n'ubwoko mu bundi. Kandi ko ndi umwana wa mawe, nkongera nkaba umuhungu wa dawe. Ndeka rero mbo muhutu w'umurundi. Ubwoko n'abantu bakomoka ku musekuru umwe. Uwo musogokuru agasonerwa uko kose atanazwi. Nanje mvuka ku muhutu mwene umuhutu. Umuhutu w'umuhutu gushika ku muhutu wa mbere. Yaduhaye ubwoko bw'abahutu b'u Burundi. Ndeka rero mbo umuhutu w'umurundi. Ubwoko n'abantu basangiye intara y'iwabo bwite. Uburundi nibwo butaka bw'abahutu b'u Burundi. Birasanzwe rero ko umuhutu ahugura Burundi. Ni ngombwa ko abahutu babusesera amaraso, bakabukundisha amakungu babuteza imbere.
ndeka rero mbe umuhutu w'umurundi. Ubwoko n'abantu bavuga ururimi rumwe. Ku bahutu ururimi rw'igihutu ni Kirundi. Ikirundi ni Gihutu. Ikirundi n'ururimi ruryoshe ruvugwa hose. Abahutu bararuhurumbira bakaririmba mu Kirundi. Abahutu bahana abageni mu gihutu c'Ikirundi. Ndeka rero mbe umuhutu w'umurundi. Ubwoko n'abantu bafuye kumwe bagasa no mu maso kumwe. Abahutu ntibatuka rutunga yabahaye ibitugu bidatuba. Abahutu bazinanye kuzuru rizima rizira imbombane. Abahutu baratamira bagatamura indi gaseseka. Abahutu bahanahana igihagararo gihaza ijisho. Ndeka rero mbe umuhutu w'umurundi. Ubwoko n'abantu basangiye akaranga n'imico kama. Abahutu bararongora bagatwikurura mu gihutu. Abahutu bafungura mu gihutu bakirahira mu gihutu. Abahutu bama bavugira ukura hero mu gihutu. Abahutu bamana ntaryo batanga indaro n'indya. Ndeka rero mbe umuhutu w'umurundi. Ubwoko n'abantu bama bema bakemanga ico bari. Abahutu n'abama biha kwemeza ko ari abahutu. Abahutu n'abama bazinanye bakagwanya abansi. Abahutu n'abiyemera bakitangira bene wabo. Abahutu bariyemera bakemera n'ayandi moko. Ndeka rero mbe umuhutu w'umurundi. Gushikaho nshikana amaso n'amano y'amaguru. Aho nashikanye umushaha ubwenge n'uburonzi. Aho sogokuru na dawe bashikanye ikaramu bandika. Aho nyogokuru na mawe bashikanye indero runtu. Nta bwoko bw'abarundi bwigeze bubaho mu Burundi. Yamara ubwoko bw'abahutu buriho mu Burundi. Ndeka rero mbe umuhutu w'umurundi. Mukundeka nkaba umuhutu w'umurundi. Munkura kibigufiriza n'ibitoneka ubuhutu bwanje. Munkura ko kunamira ibendera ry'abisha abahutu. Munkura ko kunamira ibendera ry'abisha abahutu. Munkura ko umugambwe uprona wagizeho nyabwoko ry'abahutu. Munkura ko ufebe. Munkura ko jierere. Munkura ko jierebe. Munkura ko abashinga ntahe. Munkura ko abadasigana aribo badasigana. Munkura ko ibendera ry'intare ipfuye. Ibendera ry'inyenyeri zibiri hasi n'imwe hejuru. Kandi inyenyeri imwe ari ija hasi zibiri hejuru. Munkura ko akagaye. Munkura ko agasuzuguro. Munkura ko agakengegwe k'abatutsi n'abahima bakozeho nyabwoko ry'abahutu. Munkura ko akarenganyo k'abahutu baronka 60% ari 85%. Munkura ko akarenganyo k'abatutsi baronka 40% ari 14%. Munkura ko kuba umuhutu ari musi y'umututsi. Munkura ko umututsi angana n'abahutu 5. Mungira umuhutu angana n'umututsi. Mungira umuhutu angana n'umutwa. Mungira umuhutu afise 85% ry'itunga ry'Uburundi. Ndeka rero mbe umuhutu w'umurundi. Jewe wumva mvuga ndi umuhutu muzima. Mama ariwe mawe yirahira umukobwa w'abahutu. Dawe ariwe data yivuga ko atonda mu bahutu. Abahutu b'u Burundi n'ubwoko mu bundi. Kandi ko ndi umwana wa mawe nkongera nkaba umuhungu wa dawe. Ndeka rero mbe umuhutu w'umurundi. Ico cese canditswe na jewe Patrice Ntafatiro kuwa 29 ndamukiza 2023. Ku munsi urumije imyaka 51 abahutu b'u Burundi bahonejwe mu ihonyabwoko ryakozwe n'abahima n'abatutsi. Ico cese gituwe abahutu bose b'u Burundi, kigatungwa abarundi bose bashaka ko umuhutu angana n'umututsi akangana n'umutwa, umutwa akangana n'umuhutu n'umututsi, umututsi akangana n'umuhutu n'umutwa.
urakarambura akagwira agahora ku ngoba mwubahwa Ntafatiro Patrice, wowe Imana yatije ubumenyi igatiza n'ugutimba igatiza n'umutima udahugumbwa wo kuvuga ivyo wavuze. Kuri Gihuri X ariyo yahora yitwa Twitter kera, ndakubwiye ko nsoho ivyo bintu barantutse barangotsa mugabo je ndabarindagiza n'ubu ndasubiye kubivuga. Ururimi rw'Uburundi, ururimi ruvugwa mu Burundi n'ururimi Bantu, Abahutu n'Ababantu. Ikirundi rero ni Kibantu, Ikirundi rero ni Gihutu. Je naravuze ko leta isa niyafashwe mpiri nabo bicanyi, noneho ubuho bavyivugiye wavyumvise. Iprona mwumvise ivyo yavuze, nama mvuga ibintu mukibaza ko vyoroshe canke ko nibwira ibintu mugabo muravyumvise. Vyavuzwe icegera c'umukuru w'igihugu, wamwumvise icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi akomoka mu mugambwe Iprona, niho yarari kandi ntiyubahutse guhubura uwuserukira Iprona. Nuko ivyo yavuze nawe yari kubivuga, nuko ivyo yavuze nawe avyemera. None umuntu agomba kugira ikigongwe abashaka kwica nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza wubu ni nyene inganji General Major Evariste Ndayishimiye atazigwa neva. Ahubwo ico cegera c'umukuru w'igihugu kiravyunyuye ko kivuze giti amatora azoba mu mutekano ntangere. Rero mwebwe badasigana muri ngaha uze murabe y'amaliste y'abakandida député uko province atanu, y'abakandida conseil communal uko turitoza commune 39 bavuye mu mugambo badasigana Iprona. Muzosanga ari abapfasoni n'abashinga ntahe b'indyamunyu. Muheze rero mubasabire amajwi kuko uno munsi uzohirahira gatora abatari bo, haba ku rwego rwa commune haba ku rwego rw'inama nshingamateka azobahushije, kuko ryaterambere turiko turarondera gushika ko n'ingoga na n'ingoga biciye muri yambona kazoza k'igihugu cacu c'Uburundi twifuza n'2040 igihugu emergent gihagaze neza, hama ikongera akaba gitembeye mu mwaka wa 2060. Ntibizoshoboka igihe tutazoba twaronse abantu bashobora kuja imbere y'abandi kugira ngo bakwega bafashe kuja mu migambi myiza no kwishira mu ngiro. Ndawukengurukiye mwubahwa, uravuze ibintu bikomeye gose, kuko je nama mvuga ibintu abantu bakibaza ngo Ntafatiro Patrice n'urwanko n'amacakubiri. Aravyivugiye avuze ati nimutatora Iprona imigambi y'imbona kazoza ihayagizwa na CNDD-FDD ntizopfa ikunze. Kugira ngo itebe ikunde mubwiriza gutora Iprona. Ivyo ntako bifinako ayo majambo n'agacamutwe ingo none tuje mukahise kugira ngo tuvyumve neza. Ivyo avuze ageze ikirenge mu cumumenja Majoro Petero Buyoya mu myiyamamazo yo mu 1993 yavuze ati tora ubumwe n'amahoro, nimwaba mushaka amahoro, nimwaba mushaka ubumwe, nimwaba mushaka kuvyara mu gaheka, tora Iprona. Ico gihe yarakikiye umwana w'umuhutu. Ubivuze ukundi uwo mumenja yahavuye agandagura uwatsinze amatora, uwo nawe akabanye n'icubahiro Ndadaye Melchior. Nukuvuga ko yavuze ati niba bushaka igihugu kirangwa amacakubiri tuzotera, niba bushaka igihugu cugarijwe n'ingwano tuzotera, niba bushaka kuvyara ugahekugwa, tora Ndadaye tuzoca tugandagura. Ndadaye agatorwa n'ingwano n'amacakubiri no guhekugwa. Kandi biri bube uwo Petero Buyoya ari ubu ku rutonde rw'abamenja kuko yaragiriwe icaha cyo kugandagura Sebarundi nyene icubahiro Ndadaye Melchior. None ubu mu 2025 icegera c'umukuru w'igihugu abisubiyemwo avuga tudatoye Iprona ibagira imbona kazoza yigishijwe na CNDD-FDD. Mu yindi mvugo kwebwe Iprona dutsinzwe tuzotera akajagari n'imigumuko nko mu 2015 gushika tuburizemwo iyo mbona kazoza. None abo nyene bo muri Iprona ntibivugiye ko abateye imigumuko bakica Abahutu bakabica babita imbonerakure, bakabaturira, bakica abapolisi, bagaturira amaradiyo, bakonona ibintu by'igihugu. Abo bantu bose ko atacaha Iprona ibabonako bazoca bataha amenya ntibabazwe. Iyumvira umugambwe uri kuriyamamaza ukavuga ko abantu bagirwa n'icaha cavaho njeho kudeta, abantu bakurikirana n'ubutungane
bazoca babeza. Iyumvire nawe. Yandi majambo nuko iprona ishigikiye imigumuko yari iriho mu 2015, ishigikiye bamwe babwejeri bavuga yuko Petero Nkurunziza yagandaguwe nabo, Ndadaye Melchior yagandaguwe nabo, Mirerekano yagandaguwe nabo, n'abandi ba Adolfu bose bagandaguwe nabo. Ubu naho atawundi mugambi bafise atari kugandagura nyene inganji General Major Evariste Ndayishimiye n'igikomanganji ciwe Lieutenant General de Police Ndirako Gervais. Mu byumvise je muramvuga nti abagomba kwica umukuru w'igihugu bari ruhande yawe, abagomba kwica Premier Ministre igikomanganji c'u Burundi abagomba kucica mbari ngaho. Mukabona ntafatiro Patrice n'amacakubiri, ntafatiro Patrice n'urwango, ntibabivuze mwumva bagomba gutanga ikigongwe kuri abo bantu b'2015 kubera ko bariko barabandanya ihonyabwoko. Uribuka ko bwejeri yavuze ingene abo bantu baguhiza guhagarara. Uribuka yuko umumesha makuru Kiramvu yavuze ngo ntibaze bibagira agasufu. Uribuka ko yavuze amajambo menshi avuga yuko bagwiza kugandagura Petero Nkurunziza, no kuvuga Kiramvu na bwejeri n'abatutsi, kubera atanu umuntu numwe aravuga ati reka kudukwegera. Bafise uwo mugambi rero niho nyabwoko barimo. Isize 37 akagaruka. Imbere yuko nzozerera kugisabisho nashaka kugenda mvuze kano kantu. Sina kantu ingorane nini. Iyo ngorane ni y'abatutsi kazi barongowe n'abahutu bakabavyarira. Ivyo renda bivuga kubera hariho abatutsi kazi barongowe n'abahutu babinyagiye. Ni babiri bonyene. Abo bantu ntiborohewe. Iyo umututsi kazi avyariye umuhutu aratukwa akagotswa, niko bambariye. Ikizira coco ni ugusubira iwabo ngo yisange. Mu 1993 hariho umuryango umuhutu yarongowe umututsi kazi bari bazigirijwe n'abasota bagomba kubagandagura. Umugabo abwira umugore ati kwiwanyu hakiri agahengwe, genda kwaso n'abana babiri nsigarana ingerane ntidupfe twese, ugende utware umuhungu n'umukobwa nanjye nsigarana umuhungu n'umukobwa. Umugore nguwo arafasha inzira niwabo n'abana babiri. Se amuvyara uwo n'umututsi kazi ambarira rero. Se amuvyara mubonye ati mwana, uwo mwana n'uwo mututsi kazi. Burya kuva urongowe ukananka impanuro zo kutavyara uwo muhutu ntukiri umututsi kazi. Warabaye umuhutu kazi kanatsinda inkoko irara mw'ishamba bugaca yabaye intware. Ubu uri intware mwana, ubu ntukiri umututsi kazi, ubu warabaye umuhutu kazi. Abivuga uwo mututsi kazi yambariye ati naciye ngenda iwe umugabo turahunga tujana n'umugabo muri Tanzania. Imbere yuko tuja muri Tanzania naragiye kuraba data bukwe na mabukwe, ndababwira ko batankunze atahandi mvise nja. Sabavyeyi si umuryango namukamwo, nta numwe azi wanje ngo narahoneje umuryango sinaryariye ubwoko bw'abatutsi. Ubu yabimbariye ari mu gihugu barabaze kuva muri Tanzania, hanyuma HCR ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ryarabajanye mu kindi gihugu aheruka kumpamagara bimbarira. Iyumvire nawe. Isize 38 insozero nyansozero. Ubwa mbere ndasozereye ibiganiro mvuga ivyerekeye quoi faire pour éviter que le génocide des Bahutu du Burundi de 1972-73 ne récidive. Hoke gwiki ngo ntirisubire ihonyabwoko ryakorera Abahutu b'u Burundi mu 1972 na 1973. Ubwa kabiri nerekanye ko ihonyabwoko rikibandanya. None ko rikibandanya, A nukurihagarika, B abarikoze barihabigwe, C abarikorewe bagandare, baganduke, bashumbushwe, D abarundi banywane habe kirazira. Abarundi banywana no kubera ryemejwe, abahanwa bagahanwa, hanyuma barikorewe bakagandara, ukaganduka, ugashumbushwa. Ubwa kane hasigaye igisabisho rero, reka ndaguhezagire uko mama yampezagira. Urakarengana abanzi barengutse, urenguka abanzi barengana. Bishitse mukarengukira icarimwe bobo barengukire ukurenga. None hari ico wungutse Imana nishimwe. Kubera iki? Kuko Imana yaciye muri jewe ica mu bantu bose bantumye Communauté Burundaise du Canada Inc. Umubano w'abarundi bishu rya Canada bambiye mvuga ibintu, abo batutsikazi bambiye ibintu, ibitabo nasomye, abantu bamfashije, abanteye amashurwe, n'abantutse, n'abambiye nabi. Ubwa kabiri atana kimwe wungutse Imana nayo nyene nishimwe. Kubera je nakoze irabwiza gukora, jewe ubu Imana impamagaye ikambaza ntafatiro Patrice ibi warabikoze, novuga nti ego narabikoze, batavyumvirije nakati kawe. Ubwa gatatu jewe nakoze ico nabwirizwa, nawe ico ubwiriza gukora ni ukizi.
urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma, urakagira impundu n'impuzu, urakagira huba wubahwe, urakaba umwenegihugu w'igihugu kiziramwo ihonyabwoko, uko rimeze kose, uko ryitwa kose, niyo riza hose riva. Ndahejeje ni Ntafatiro Patrice. Ikiganiro kizosubira ni ikiganiro c'igisabisho nagiriye i Montreal itariki 3 Rusama 2025, kubera ni jewe bashimye ko nosengesha ico gisabisho, naco nico kizoheraheza urakaramba kwirohere ku ngoma. Numva atakinorenza ko. Urakoze.